Uyu munsi ni tariki 11 mu Kakaro, turiga ku cigwa kivuga ngo Yesu azana ukwicamwo ibice. Yesu azana ukwicamwo ibice. Reka tutaratangura tubanze dusenge. Data mwiza, nushimwe rwose kongeye kubana natwe. Wewe muremyi wacu, kandi wemeye ko turi kumwe n'uyu ariko arumviriza. Turasabye kugira ngo umuhezagire, twese duhezagire hamwe. Dushire ijambo ryawe mu kanwa kanje kandi mu kanwa ka bose, uko tukomeza tuganira rino jambo muri no wiki yose, muri no ringa ryose. Mwami, tuyoborwe nawe, duhe gusobanukirwa ese ibice waje kurema mw'isi nibihe, kandi twokwegera gute kugira dukurikize ivyo ugomba Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Hano turabona ko ari Matayo 10 ikigabane 10 verse 34 kugeza 39. Ariko aratubwira ngo mwoye kwibwira ko naje hano kuzana amahoro canke se naje gutera amahoro mw'isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota, uko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana nina bukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, nuheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka. Aho ni Matayo 10:34-39. Hano rero turiko turabona ko amajambo Yesu Kristo ariko aravuga hano aratandukanye cyane n'ukuntu Yesaya yamutubwiye ko azoza akatuvukira, akadukiza, akatubera umuganwa w'amahoro. Usomye muri Yesaya 9:6. Twibaza none uyu Yesu yaje hoba hari uwundi canke se bigenze gute? Ko tuzi ko yavutse nk'umwana muto, nta nubwo yavutse afise abamucungira umutekano, yavutse nk'umuntu asanzwe, anavukira ahantu habi kugira twereke yuko akababaro dufise nk'abana b'abantu nawe agafise, kandi azi kubabarana natwe, kandi yiteze kudukiza, akazudutwara kwa data, atazokongera gucumura, gupfa canke kugwara ukundi. Ibi rero bica bitandukana cyane n'ivyo twari twiteze ko azotuzanira amahoro, akatuzanira ivyishimo. Akaravuga ngo ahubwo ngo azanye inkota. Rero hano mwibaze, mwiyumvire Petero aricaye hajya ariko arumviriza. Nawe sharamutangaje nkuko natwe bidutangaza iyo Yesu avuze ano majambo. Ariko aya majambo Yesu yavuze ntiyayavuze ayikuriye mu mutwe wiwe gusa. Ubwa mbere yayavuze muri make, kuko turabona ko kera rwose ataranazana hano kw'isi yari yamaze kuyahamika ngo yatuzanire. Amos yari yamaze kuyaha Amos kugira yatuzanire, aze kuyatwereka. Dusomye muri Amos igice 7 umurongo ugira 6. Amos igice 7 umurongo wa 6. Muri Amos igice 7 Amos ariko aravuga ngo, Amos hano ariko aratubwira, adusobanurira yuko umuntu abansi b'inzu. Ariko aravuga ngo uko abana abahungu nubako batubaha abavyeyi babo, n'abakobwa bagira iki, abagarariza ba nyina, n'abakazana bakagarariza bayina bukwe, ngo umwansi w'umuntu azoba mu nzu yiwe. Ibi bikaboneka muri Mika 7:6. Birangyohera cyane. Yesu iyo yavuga ntiyapfa kuvuga, ahubwo yavuga ivyanditswe. Nubwo ari we yabitanze, ariko yarasubiramwo akavuga ibyo abahanuzi biwe banditse. Bino vyerekana ko Imana yacu ikomeye kandi idatinya gusubiza mu ryo yavuze, kubera ijambo ryayo nukuri kandi rirakiza. Amen. Hano rero ariko aratwereka neza yuko icyo yaje umuntu wari we wese iyo ahuye na Kristo
amuha guhitamwo ibihe vyose, yama amuha guhitamwo. Rero kuno guhitamwo ahitamwo iki? Yama amuha guhitamwo kugira ngo ivyo ahitamwo byose bitandukane cyane rwose n'ivyo yahora yiyumvira. Mu by'ukuri igice 10:35-39 cya Matayo kitwereka n'ibintu bisobanura iby'ukwizigirwa, ubwizigirwa n'ubunywanyi. Ko ravuga ubwizigirwa n'ubunywanyi cyangwa se imibano dufitanye n'abacu n'ivyacu na Kristo. So ni hano tuko turabona ko Kristo ariko aravyerekana mu majambo atatu, rimwe ryose rikoresha ijambo umuntu, ariko arabikoresha mu majambo ngahe? Mu majambo atatu. Yesu Kristo ashaka ko uwo ari we wese, hano ngo ubuntu ntabwo bushingiye ku vyemezo vyo ku rwego rwo hejuru canke mu gutsinda icaha. Ubuntu bwa Kristo, uko Kristo atwakira akatubabarira, ribiri mu vyemezo vyo hejuru, ahubwo ubuntu buri mu mubano dufitanye uri hagati yacu na Kristo. Aho ndabisubiramo. Grace ariyo ubuntu, twabuherewe ubuntu nyene, buri free of charge. Ntabwo ari free nk'uko ibintu byose umuntu wari wese afise ivyo ashobora kugira, ni free, ntabwo bigura. Ahubwo ico Yesu Kristo ashaka nuko umuntu wari wese agira imibano nawe myiza, no kugira no kubana nawe umubano mwiza, no kubana nawe neza. Iyo tumuhisemo Kristo, tukagira umubano mwiza nawe, tukavuga tugakora vyose kubwiwe kandi akaba ari we twiha, aho turashobora kubona ko Kristo aza agahindura ubuzima bwacu. Hano Yesu Kristo avuga ngo niba ivyo twahisemo yaba ari vyiza canke iboneka ko atari vyiza na gato, iki ari cyo cyose gishobora gutuma uko umubano wacu na Kristo uba udakwiye, ivyo bintu vyose Kristo nivyo ari karamagana. Yaba ivyo bintu twamushize imbere, ari mama wacu canke data canke umwana, ivyo vyose Kristo ashaka ko tubirekura ahubwo tumukurikire. So hano ari karerekana contrast yuko ego kubaha ni vyiza, ego kumvira ni vyiza, eka no gukunda abana bacu, gukunda umwana ni vyiza kabisa. Ako Kristo ari karatubwira ati warning. Warning ni onyo muri mu Giswahili. Warning ni musanga muri ko murakunda abantu kurusha uko munkunda, aho muzoba mwinjiye muri danger. Ahubwo Kristo ari karatubwira ngo tubeho ubuzima bugiziki bwiza. Hano turiko turasanga hari comment iva muri Testimonies for the Church. White arandika ngo nta cipfuzo mfise kurusha kino yuko abasore, nuva ko abasore bo mu isengero bagira kumenya mpemu abamenyesha ivy'idini nyakuri, kugira ngo baterure umusaraba wawo bakurikire Kristo. So tugende nk'abigishwa bato ba Kristo, baze twumve ivyo Yesu Kristo atubwira kandi twumve aho Yesu Kristo atujana. Iyo bavuze ngo Yesu Kristo ntiyazanye inkota, ntiyazanye amahoro, bwo yazanye inkota. Yazanye ijya nkota ni ijambo ry'Imana ritandukanya umuntu wese n'ivyiwe yishinze gukora hano ku isi, agatandukana navyo nubwo byoboneka ko ari vyiza. Kubaha abatuyobora ni vyiza, kubaha abavyeyi ni vyiza, ukunda abana bacu ni vyiza. Ako bidutandukanije na Kristo, Yesu Kristo acadusaba gucagura, guhitamwo ako kanya nyene, kandi nta munsi numwe azokwigira kwishimiye nucagura umwana wawe kumurusha, cyangwa nucagura umuyobozi w'agatumba uvamwo kurusha Kristo. Ahubwo twicishe bugufi, tugende nkuko yagenze, tumwumve. Murakoze. Ino yari summary yo ku munsi number 11. Tugo turiga ko Yesu azana aho kwicamwo ibice, ntabwo ari kwifatanganya n'isi Yesu Kristo akunda. Reka dusenge. Data, duhe kwitanga by'ukuri no kurekura isi, tugire umubano mwiza nawe.
nube muri twe mwami turagusavye mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen.